iradushikiye inkuru y'umubabaro, inkuru ibabaje cane ku munywanyi w'umugambwe CNL apfiriye mu gasho k'iperereza inyuma yo kubarizwa igufwa. Inyuma yaho tubashikirije amakuru yagiye aravurwa ku bibera mu iperereza ry'u Burundi, uko abantu baborezwa igufa ndetse bamwe bakanaburwa irengero. Kuri ubu inkuru mbi iradushikiye ku munywanyi w'umugambwe CNL ahejeje kugwa mu gasho k'iperereza. Makuru rero adushikira hakaba hari inkuru mbi cane tugira tugaruke ko aho Matata Augustin ahejeje kwitaba Imana. N'inkuru idushikiye turaza kuyigaruka ko mwidonido turabe nico yoba yazize n'amakuru y'umubabaro ahejeje kudushikira tugira tuyabashikirize mwidonido. Nimba rero twumviriza utarafyonda kuri sabone banzu fyonde ko kugira igihe cyose turosa amakuru n'ibiganiro mwene ngiburajwa mu mbere bashikirwa navyo. Imbere yuko tubandanya nino nkuru y'umubabaro ngira tubanze duhoze turahojeje umuryango wabuze, ndetse tunasaba ko abo baba bigizemwo ruhara bose bokurikiranwa kugira babazwe ivyo bakoreye uyo munywanyi w'umugambwe CNL ahejeje kwitaba Imana. Inkuru mbi ku banywanyi w'umugambwe CNL, ni inkuru mbi ku barundi bose ndetse no ku muryango wabuze. Ni inkuru ibabaje cane. Inyankamugayo Matata Augustin y'Iburinga ikaba yasandavye inyuma y'ihohoterwa rikomeye yakorewe mw'iperereza ry'u Burundi. Vyatanguye gute? Ese urupfu rwiwe goba rwatewe n'iki? Yapfiriye hehe? Kuwa 16 Munyonyo mu mwaka w'ibihumbi 2021 twaratabarije Matata Augustin, umwe mu ndongozi z'umugambwe CNL muri komine Isare, akaba yari yatuye muri zone Buringa ya komine Gihanga ho mu ntara ya Bubanza. Ico gihe yafashwe isaha imwe y'ijoro n'iminota 41. Yafashwe rero n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bamusanze kwibarabara rya gatandatu i Buringa imbere y'akabare bita kwa Gourdier. Baca rero bamwuriza imodokari camionette double cabine yera ifise imparati ubusa 540A. Matata Augustin akaba yaravugije induru arabura gitabara, baba baramujanye. Mu minsi yakurikiye abapolisi bo mwiperereza baraje kwimba mu rugo rwa Matata Augustin barondera ibirwanisho na kimwe bahatoye. Ibihuha vyo vyabandanije kugwira bivuga ko Matata yahohotewe cane mwiperereza. Mu ndwi iheze abajyango ba Matata Augustin bakaba baramenye ko wabo agwaye cane kandi ko aremvye mu bitaro vya Prince Regent Charles i Bujumbura kubera kuborezwa igufa yagiriwe bw'iperereza ry'u Burundi. Bagize baraja kuraba basanze icumba Matata agwariyemwo gicunzwe n'abapolisi, abiwe ntibemerewe kumuraba. Amakuru rero akavuga ko n'ibipfungurwa bamugemuriye abapolisi baranse kuvyakira. Amwe mu makuru yavaho ku bitaro yavuga ko Matata Augustin yari yaravye ko yari muri koma. Matata rero arinze yitaba Imana abiwe batarekuriwe kumubona. Mu ndwi iheze kandi umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH ukaba warasohoye itangazo ryemeza ko iperereza ryahohoteye abantu babiri. Naho CNIDH itubahutse kuvuga izina rya Matata Augustin, mu bo yavuga baborejwe igufa turafise amakuru yemeza ko harimwo Augustin Matata. Mu ndwi iheze umuvugizi w'igipolisi yerekanye abanywanyi 10 ba CNL bamaze iminsi bafatwa. Ico gihe yavuze ko uretse abo yerekanye ko abandi ba CNL bavuzwe ko banyurujwe muri Munyonyo umwaka 2021 ko binjiye mu kiroberi ca Royizinza bamema. Uwo muvugizi ntiyigeze acishamwo izina rya Matata Augustin. Guyo Matata Augustin haragiye umwana w'igihugu arasubiriye kwicuka n'inzego aha makori kugira zibeho. Ngiyo iyindi nzirakarengane irishwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ngayo amateka leta mvyeyi ibandanya kwandika mu gihugu. Gushika ryari Mana y'u Burundi? Birababaje cane. Ni inkuru mbi, ni inkuru y'umubabaro ku barundi bose, abanywanyi ba CNL ndetse no ku bajyango ba Matata Augustin. Urupfu rwiwe rubabaje abatari
urupfu rwiwe rubabaje abatari bake, abantu bavuga ko rero ibintu bibera mu iperereza ari agahobera bunwa, abantu babaritswe igufwa ndetse ngo hararahumvikana amaboroga. Ubusho bw'iperereza ry'u Burundi abinyagije inyuma y'ivyo bintu bazokubitwa intaye mu gahanga bitebe bitebuke. Bitebuke bizobasambuka niba bitamaze gusambuka ko nta kuri barimwo, nta butunga, nta barundi bakunda nabo baseneze bakunda barimwo uravye no cambuga yuko turiko turashinga umugwi ujeje kumenya ukuri no kurekuranira. Hariho muri CNDD mu nama nshinga bateka niyo narindi baravuga bati pro yagizwe ibi nibi canke abaporona canke abajere n'ibindi bavuga babwira ndi enda umuporona yagize ikintu, enda dushiremwo ubutungane intaye mukubite mu gahanga niyaciga urubanza jewe nzohezana mugemuriye kuki muntu w'inshuti apfunzwe bamucira urubanza umugemurire ukamuraba ntibibujijwe yagirizwe ikosa riboneka. Mugabo CNDD yaranse gushiramwo ivyerekeye ubutungane kubera yarazi yuko aba muri CNDD bakoze amarorerwa navuze hamwe ntayo bakubita muga hamwe ubutungane bwoja muri CVR boca bamwe boca bava ku butegetsi abandi imbere ntibashobora no kwitoza. Ibyo rero CNDD niyo yavyanse, Siprona yavyanse, twe twavuga dushiramwo ubwo butungane abaporona badasigana abajere bakoze amakosa bamenyekana bavuga ngo abaporona ngo iporona ntibahifate mu kivunga na CNDD karimo muri CNDD abayitwara nibo bagira amarorerwa imbonera kundi tuzigira amarorerwa. Ico ni ca kabiri. Ca gatatu kuvuga yuko ngo kuva mu mwaka wa 2015 iporona cuditse na CNDD ko twari dufise icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu twari gucudika ni ibwirizwa shingiro ryaduha ubwo burenganzira uko urose amajwi angana gutya umugambi umeze kucyana gutya ari gucurungika icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Muri cyo bavuga yuko aba mbere umututsi byari byanditswe mu ibwirizwa shingiro. Twebwe rero twasaba CNDD twe turisaba ingorane zaba nuko uwo twarungika rimwe na rimwe byaca bishika agaca agomba gukorera CNDD mukuru wake kamwifatira mu gipfunsi, ugasanga rero ariko akora inyungu za CNDD ariko akora inyungu z'abanyagihugu simbuka z'abaporona, ugasanga yacitse igikoresho ca CNDD. Tubonye gutyo rero twaca tumukura tukamusubiriza ubundi tubona yuko yohagarira ukuri agahagarira ineza ya bose yaciye igikoresho ca CNDD. Ibyo rero byashitse hanyuma uwahagarariye ukuri busokoza baciye bamwirukako baramukura naje barankura. Ibyo twapfuye ubwa mbere nibyo bya CVR, ibya kabiri ni byavuga bya CNTB. Jewe naragenda mu ntara za Makamba Nyanzarake Rumonge ziravuga ndi muntu wihagiye ibintu by'umuntu subiza mugabo itegeko twatora twasanga yuko Serapio cyane kuri Serapio avuga ati sinazanye n'abanyazwe kuri Serapio. Rero umuntu wese ari mwitongo afise inzu yaguze iyo umuhutu yahunze ibintu ya kabiri we ntiyarabe igena yari ronse ntiyaramwerebye ati jewe bose no kubasora ku nguvu abasangwa bomogwe abahungutse ariyo baca bagarira muri ibyo bintu batazwe n'umuntu yabironse n'ibyo yakoze n'ibindi tuzi byose. Ibyo nibyo twebwe twapfuye na Serapio dupana na CNDD kandundura igituma bace batwiruka ko bakaguma no kutwica, naho twanga yuko Perezida Nkurunziza yitoza mu kiringo ca gatatu cari gihonyanze amasezerano yacu n'ibwirizwa shingiro. Turaheza turabyankiriza barabura ijwi rimwe, barabona yuko gusokoza je twabigize mu raro nini baca batangura kutwirukako. Ibyo ni ibintu bigaragara byerekana yuko twebwe twahagarariye ibwirizwa shingiro twagira amasezerano yarusha nta neza y'umuganga tugira ngo iPronanire ni udasigana na rengero uyundi uya twabwe tuti intahe ukuri ibwirizwa shingiro amategeko niyubahirizwa. Ibyo twazize n'ibyo nayo ibindi avuga afundikanya n'ibindi nafundikanya ariko arasaba mugabo bitebuke bizoba sambuka niba bitamaze gusambuka ko nta kuri barimwo,
nta butunga nta barundi bakunda nabo basenedefdede ntibabakunda uravye ubukene barimwo uravye ingene batavuga uravye ingene kiza coronavirus bagifata minenegwe n'abantu bikunda umengo ubutegetsi kuri bo umengo ni kimasa baca bagabura ukomeye cyangwa ufite amarara menshi akaba bafata umusoso ukomeye abandi bakicana bugatondera